Jamani nizera ko meze neza de bon mugisha tukaba turi mu ihuriro guys uno munsi ndabazaniye umu comedian mwese benshi musanze muzi ku izina rya Wetu mugabo je ndamwita Charité kuko niryo zina Charité kuko niryo zina giwe rya hey sava by the way uno munsi yahindutse kuko twa tumumenyere nka Wetu Jean vyanwa nka Yesu w'ibinyoma siko uno munsi yaje inindi look bon tutari tumenyereye Wetu sava bon ça va Akrimis ni meza bon pori kubera ubonye ko nanyo akantu ntuma ko ari ikibazo cyabaye ikibazo nyabaki ufise ikihe kibazo ikibazo cyo gutera imbere wangu nkaronka amafaranga nkaba mu bamwe baharugwa muri Afrika ko bafite amafaranga menshi wowe dusanzwe tuzi ko wakora warusanzwe uri muri waka ne muri waka nta mafaranga wahabwa ntiwahembwa kuko bivuga ngo ikibazo cyo kurondera amafaranga like umenga nta mafaranga ufise genre urumva ko biramuteye n'ikibazo amaze kucita ikibazo desha nawe ntuzi ko turi mu Burundi gawango mu Burundi vyaho ntusanzwe ubizi ko kenshi atakintu gihari kishobora bon kidushimisha cyane gose bona babo bidushimishije ugasanga sibo bakora bidukorera okay twararonse amakuru inyuma yo kwikorera ivyi wawe warahamagawe ntituzi ko ari we wahama ari akese yaguhamagaye canke ko ari we wagiye kumurondera icambere cyoco nkene kumenya ni warondeye akese canke kese ni yakurondeye bon niwe mpamagaye ego akubwira ko mwokorana mwarasi byagenze gute umuvugano wagenze gute ndakene kubenya ngene umuvugano wanyu wagenze bon twaraganiriye nyene ibintu bijanye n'amafaranga n'uburyo ariko bon ubwo buryo nabwo sishatse kuvugira ngaha hama gusa turaburiza ko mugabo cyo gihe yavuga ko tuzokora tuzosinya contrat cyo gihe cyose mbayeho nta contrat na mfiseyo gusa mugabo nagenda bon nagira ku mategeko nk'umuntu afise contrat nyene ariko bon ego nivyo ngira mbajije okay urumva mwumvikanye ko muzosinya contrat wakoze ko nzimye ameza ngahe bon ameza ngira kugira kwa gatandatu okay dufate basi amezi 5 ukore wara mwaravuganye muvuga ko muzosinya contrat uwemera gukora amezi 5 yose canke ashira kuja mu mezi 6 ata contrat irakogwa niki kintu cyatumye kwanza wemera gukora ata contrat murasinyiranye je mu buzima ndo umuntu nkunda kwizera cyane kandi ego ndo umuntu nkunda kwizera dimo rero ntabwo babyanteye kubera ko narizeye cyane waruzi neza ko akesi ibintu donc azotegeza kubiguha ego uburyo mwari mwumvikanye ego me urashobora kwibuka ama video ba warakoze muri ico kiringo cayo mezi kugene bangana bon ntayonzi ni menshi cyane abaho ntaharuka kuvuga ko arengana 200 ayo make ko ku munsi kwashobora gushutinga nka video zinga 5 standard c'est vrai hamakacha za uploadinga gute bon yazi azishaka nizo kwipaje yiwe agaposta ego okay nike kintu wungutse muri no misi yose ugakoranya na this man Akes down bon uko bivuga ko je naho bon ndimo bahombeje waka none waka yarahomvye bon oya ahubwo gusa ivyo nakora byatuma bihomba kubera ko nta mara yinji kubera ibintu byose ego niko mbwigo bon ndayivuze kubera yivuze mu kiganiro sindiko ndamurega donc yashatse kwivuga mu kiganiro bivuze ko atabanga bibayemo rero je gusa narari agahiti nyene bon agahiti no vraiment ndagashima kuri waka icyo bahiro vraiment narakironse ndamenya n'abantu bamwe harantembereza iminyuri imwe gusa mugabo kibazo cyo buryo urumva ko ari kibazo nyene okay uvuze ngo warari agahiti turavye neza wowe nka Wetu wari warubatse izina ryawe wo ku nguvu zawe ataraja no muri waka kuvuze ngo warari agahiti donc hari urundi rugezo wageze ko mu kumenyekana winje muri waka bon gusa wewe yarashizemo yashizemo irindi izina novuga abatari banzi ku ruhande nko kuri page canka bamukurikirana baranashoye kumenyekana hana hariya juste inguvu zanje nagiye kuzongera muri za case cyaziba gukya
donc zarakoranye ico vraiment ntawo gihari vraiment ndakemushimira cyane tufise amakuru yuko Akesi atigeze guhemba muri ayo mezi 5 yose mwakoranye amezi 5 ashira kuba amezi 6. Bon, ayo makuru officier niwe yavyivugiye donc mu kiganiro navyivugiye kandi wanashaka yavyivugiye sivyo nivyo sinigeze mpemba aya mezi 5 yose niyegeza guhemba ikintu nyamukuru cyatumye uvuye muri wa kanigiki bon novuga kudahuza kuko urabona ko bon harageze igihe bisanzara cyane timu wetu yasambutse kandi novuga ko inkuru niwe kuziposta kuri page yiwe nta wundi muntu yigeze za kudusaba ikiganiro atubaze ngo timu wetu kuna yatusambutse donc ni TV yiwe we bon yashatse ko tubivugira ko twasambutse donc ugiye kuraba uza gusanga abenshi bibaza ngo byava kuntu nanabemere ko tuzokorana uburyo uburyo bungana gutya ukazusanga bwa buryo bari biteze ntabobonetse abandi bakihebura andi majambo ama feedback ava hariya akaba menshi bumwe bakagenda hari ati je kwere ndumva umenga ntibigikunze ko tubandanye na wetu juste ntibavuge impamvu bakibaza ko hari amahera nkora kwa Akesi jewe ndayajya hari nabavuze yuko ngo Akesi yandongikira amahera nkayajya nkaguciriyemo wowe igihe wagenda donc Akesi aza kurondera wakayeje kukurondera wagiye na timu wetu yose je naragiye ubwanje turavugana donc kuko nije ndongoye timu wetu navuga ngiye nkabazanira inkuru ati bimeze gutya na gutya batipe maze kubizera ndabazana muri waka baca barinjira mu mugano kuvuga ngo ibisoro byose bihagaze hagati ya wetu na Akesi nakuvuga bagiye bane nakoresha nta kintu donc kinini cyari kihari baganira uretse gusubu donc wowe waka niwe yategetse kuguhemba ari we Akesi manager nkaca ngaburira abandi ego ivyo cyose ntibyigeze bihaba bajya abandi ntibigeze baronka ikintu bon bajya nabo nta kintu nari nsaha bararonka nta n'ikintu n'ubu bararonka donc niyo baje muri shooting hari usanga uburyo bwagoranye hari abaza surprise babati bana shooting uno munsi gasanga birashitse tana amahera 10 afisi akaza n'amaguru avuye he hari n'abava mu ruzibo bagiye mu cyarama rimwe bishitse yarabikora n'ikindi gihe bitaba ukacu bajya n'amaguru gufungura ho yarabamenya hasi haragera igihe tukimenya we rimwe na rimwe aronse iraduha ikindi gihe tukiriga sinzi ko nova ko ataronka sinzi ko abikora ubwiwe ubundi ho no kuvuga aronse tubonye hari gihe ayabahaye mwabona ko yaronse mato gafungura none ntumva ko bifitanye isano na bya bindi yavuga ko wowe ikiganiro ibintu wamuhombeje ata amafaranga wamwinjiriza wewe yavuze ko muri amezi yose arenga 5 dukoranye na 50 million ndinjiza donc ico ni kintu cambere gicana intege nk'abantu bakosha YouTube studio donc naje wenda zikoresha YouTube studio kuko murazi confise page yanje ndabizi neza amabanga amwe naho ntazi menshi ndaza amabanga ya YouTube kandi ndamaze no kugenda kuveya muri YouTube studio yiwe ibiganiro vyawe vyashikana ama views angahe kuri ntuze donc bavyita ama cinema ama comedy yawe tujye kuraba ama comedy donc naje gusanga hari gihe vyanganya isano na page yanje donc ugasanga wewe akubise 4 donc ugasanga tuma handi nyene hari n'igihe byaba nko mu muntu yose donc kanje nkamanza nkimba nkasubira inyuma nkasubiza ubwenge inyuma none twebwe natwe ko rimwe na rimwe ntuze twakubita donc tuko tujaye tuko tuvahe rimwe na rimwe akavuga ngo ntasha nkora nkashamaza nkagaruka je ntuze mpanda mihuriro nibaze ko ntuze oya sindabivuge cyane rimwe reka nshase kuvuga gutya donc uramaza kubona kwanza n'ivyo urimo urana page wigire share iragira share iraronka ibintu je niyo najyana mu waje ati none wewe igihe mwatangwa yarandira kihakora kumenga ntuzi yari hagurutse donc ava ngo twebwe tutagira share ibiganiro vyawe
n'iryari biduga cyane n'iryari bimanuka ko mbona umenga we wacikoroka cyane donc ni ibintu twaje dusanga waka bon yaratakaje inguvu rero ugasanga akacavuga ngo ibitugani nina nini donc hari ibintu biguye no gutahura mabuja hari n'ibintu biguye gutahura cyane ni wowe kubwawe ubibona gute cyangwa ubitahura gute kuri no mwanya bon kuri jewe ikikugoye mu buzima gituma ukura je novuga ko uretse na gutyo si nivyo gusa haro n'ibindi twaje gusanga twaterani bon sinzi ka guteranwa sinzi ka bwirane nsanga igatiyemo yanje yamaze kumva ko yagiye muri waka ubu reba abatipi dukorana ubu asigaye abasigaye bafise ayindi ntuze hariya donc ntuzasubira inyuma inkuru y'umwana usubira inyuma akuvuga ko ngiye kuraba je twaragaye mu biganiro turaganira na Timo wetu bati none ibintu gute kutaronka ibiki twafise ama projet menshi cyane menshi abaho abatipe babango twe ntuzosubira abandi baragenda iyo abandi baragenda twe ntuzosubira donc rero uza gusanga haracahaza kuba ikibazo ndabaga turero razi nurusha ufite kuvuga ko na 5 mbere mutigera mwironka bon singombye ko mucinyiza ariko niyo nabivuga uko utariko niyo navuga uko utariko babakinyi tugira baca bagira bacambaza none hose kimwe mbahoro yaronka kutatoreka muri ntuze bon rero ikintu cyace ikihaba mbe nari ngezehe ko navyo gensa no babaye no munsi ngosa no babaye okay ngo ako uronse ako mwinjije wategezwe kugabura n'abandi bon ako naronka twategezwe kugabura n'abandi rero abatipe baca baragumuka bambwira ngo je bahora naho akishyira mu mahera nkayarya nkagirane donc iyo feedback ihari cyane babatipe bakaca bagenda byari no yaduha ikiganiro cyo kuduhuza umutipe mbona umenga yananye cyane ngo je ngo sinshobora gukorana ndamugatoke jewe twajogira devi y'amafaranga umuntu wari wamuronye kiyagwaye ico genza gusanga je bon namubwiye ati ndakuyemwo amahera ya déplacement kwengana gushikire ntituvyumva neza akesi hari umuntu yagwaye yaragwaye donc muri wetu yarasaba ubufasha akisya mu nkiro dufanga doke hama jenge ndamushikire ndamugatira rero ko ndagushikiye kuko uri kure tikankoye mwa déplacement kuko sinogena ni package bon urabizi ibintu nyene biragoye bacegana baraguvuga naka fata moto rero toro sasa rero muri wajana bati wanavuga ukuntu byagenze nagushikiye yego byari no ejo no naje ejo no numvise avuga ngo we amahera ngo warongitse ngo ntakuyindi none yari gukwira gute ko nakuyemwe moto ngo ya ngo weto ningyajya weto nini bon urumva ibintu byinshi nkuko nyene numva menga biranteshura ubwaro ndamubwira jewe akisi sinzo so gukora ngenda guhanura abandi ngo nimugire ibi nanje hari kibazo muri timo yacu nzomanza nkore kigiga kiri mu maso yiwanje hama nkore ngo n'icyabandi rero je mungobye mpagarike donc navuze ja yo kusaba gafana teyo akagafana katabonetse ndiko ndahagarika rero urumva nivyo byaje kuba cyane numva manga ndababaye gusa ikintu cyanangaje ni kimwe twa dusangiye umugwi nkabana umugwi wose bamurasambutse mugiye hari wundi ukigenda hariya ukaje usanga n'ikiganiro bon nibigana tuko turakorana ntawa bitanga gusa bon naho nkiyumvira none ivyo bintu numva ko menga birimwa gahazi kuki abandi ma TV atabitubaza akaba ari we abibabaza wenyene kandi akazazanye nabajya abantu byitwa ko mutakicumvikana wewe bon yego okay wowe wibaza ko ari kubera iki je nani sasa ndabitahura ngira no kugira ngo abantu nk'ama views ndibaza ko ariko nyane okay ndashaka kumenya igituma kimwe gituma akesi aja kuri micro kwa kesi sumu journaliste bon nitwa tumenyere nk'umu journaliste kandi nawe nyene nimba nihenze yarigeze kuvuga ko we atari umu journaliste bon ibyo birangoye kubishikamwe cyane kuko niwe azi bifi privé yiwe gusa ico nzi cyo sijeje nyene ndikunda bon sijeje nyene naho nibibazo nk'ivyo wana nk'aba bon je kuraba abantuze ba Marishal ngiye mwarabonye kandi Marishal ntakiri muri waka ntakiri muri waka iyo tumamagaye ngo dogere nice ntarimwo
bande ba Beni ba cameraman je nabonye mbere na Moba menga yarahagaritse ukuntu bon nibe hari undi yitwa Arsene menga nanye nawe sinkimubonayo sinzi ngiyana uko ntagikikirana cyane byawaka ni benshi mbona menga bagiye barahagarara juste nabonye ko menga hariho donc igiye kurabuza gusanga ikibazo tufise kimwe amafaranga uburyo bon nibaza ko ari n'uburyo nyene kuko ntombwira ko umwe umubajati none biri gute na idea wonterera kugira ngo numve basi ibintu ndimo ko ndiko ndabitaho umwambwira bon ngo sha ukuntu kwashoka no bon je sindiko ndamo maramaza cyane ko nagira nuko ivyo ndiko ndavuga nawe yamazi kubishira habona donc umuntu aje akavuga mu kiganiro bana wowe umeze uko donc bivuze ngo nta mangari kibayemwo meshelame ntimwumve meshel za misori mabaye beshi urumva ntibivuze ngo sindi ndiko ndamugora cyangwa ngo ndiko ndamurega no sindiko ndamuvuga nabi mu gikintu cyamaze gusohoka nkagoma numye ega ariko jewe nje mbafisi ikosa rero banyakubahwa muri ngaho muko maturaba muri TV ya Huriro nokuri mumva mahoro soit tranquille nanje singiye kuzima ahubwo ngiye gukora no nkitangwa gukora no ngitangura kuko ikikubabaje mu mutima kitakwishe kiguha inkomezi donc ni cyanyisha ahubwo cyampaye ingufu yo gukora rero ahubwo nisho nguma mvuga ahubwo mwe muko murabe kiganiro muce mwiruka kuri page yacu yawe tukampona mume bana murunde ko ibintu byinshi subscribe bikyamashe dushitukorera umuti wacu rero natwe nane nabemereye ko ngiye gukoresha ibintu by'ijambo ry'Imana byubaka mumererwe neza kandi ndabakunda ikintu kimwe nkeneye kumenya we uzovyishoboza ubu ko uyisanze uri wenyene donc inkitangura nari jenyene nije narishoboje donc rero mu gihe byagenze gutyo n'ubu bizogenda kujya nyene uramaze kwiyumvira kuri uno mwanya wawe bisa nk'uko utakaje umwanya w'amezi 6 oya sinawutakaje kuko uwo twari kumwera umugabo uretse gusa kukagorana bon simbabaye ngo nukora amafaranga si amafaranga oya si amafaranga ahubwo je mbabajwe no kuntu tugiye gutigiranwa na timu yacu niyo twaje tuva hari abe ona iryo zina ryawe tubasha ntimujyumva ko hari menshi basize ubuzima kuri iryo zina tumaze barapfa tumaze kubura abantu babiri birukanga kugira ngo izina ryawe turi duge hejuru kugira we tubabone ko yicaye impande ya microphone wana kiyane twabondera aba journaliste mugo ubu nsege numvaga telefone haro dukore canke bakamvumbura donc niteka benshi rero hari abapfuye bamwe bakabaha amasumu kugira gusa izina we turi duge abandi bakabatega ipandi biki bikakomera sana abandi bakavamwe bakangazwa iwabo bakabirukana rero ikintu kimbabaje bakaca bibagira iyo twaje tuva kuri ugasanga tuje gusambuka kantu k'uburofa kuko nona problème yega mahera sico kibazo je nta kibazo cy'amahera n'imfisi na kandi ugiye kuraba n'amahera plus de 1 million kuduga gusa mugabo ntangorane ikibazo nuko jewe umenga ngiye kwambara urubwa jewe ndo mu escrow ndo musoma nabana niba mara nababwiye ati none yakisi mbwira amahera bahoroma nabanda yabiba ngabone bavuge urumva bisa nkuko muvanye nabi kuko bari kuba kwagiriza ibindi bintu uwo ntuba baciwe n'amafaranga yawe utaronse ahubwo babajwe nuko bari ko barakwambika urubwa donc ugiye gukuraba ugasanga jewe urana ko twavuganye na Keshi mvuze ati duhagarika ibikorwa gacu usanga babandi batavuganye je nkoresha newe ko barazunguruka ko barakorera hariya namba kari kindi kintu kiba kidasa neza donc bazungurutse bon arije ntanga itegeko ubu basigaye bagenda kuzunguruka reba bagakorera hariya kandi urumva ko donc jewe nta jambo nkifise muri ivyo rero umbwiye ngo gukora muri waka donc sindavyanse gusa mugabo nawe nokora amasezerano ebana yihuta yo mu ngiro bishitse akakubwira ntitwandika ayo masezerano wosubirayo ego hari kwandika amasezerano gushitsa bishitse akavuga dushitsa amasezerano no agenda mugabo avuze ngo tugume tubandanya ngo kwa kundi ngo urumva ngo nakene ko kirinzi njira biginda gutya donc aho uri kurakorera ikigama waje tutabeshanya uri kurakora mu yuriro ejo amisi na guherana amahera bon ashika plus de 2 millions uwo muri uzi tonga kuyumvira iki bo uretse je kwa misa tomperana tubanye neza
ego mu boss wanje basha yo mukomera amashi uretse ko jatomerana vraiment vyombabaza kuko deja je ndafise umuryango ndafise umwana ngaburira ego arakenera amata arakenera pampers naho apatureke 2 millions naho yomperana 50,000 cyombabaza donc ibazire nanje ntonze abantu 11 we he jewe ntonze abantu 11 abo tuvukana abo muvuka umuryango ntunze umuryango abo tuvukana yubafasha muhira nije ndabatunze donc si ngo papa nashoboye cyangwa mama donc gusa neje navyishizemwo no kuvuga abavyeyi nabo baca bakora baruhuke bon urabona ko na mere uranasa no karisazira ukuntu ati basi bobo baruhuke nanje nkore rero uriya sister kenera amahera y'ishuri nakakagura sorry ntagucire urukavura kora rukonka umwana bon ugasanga ibaza abanyeshuri ndwi bose n'igita bon rero rimwe na rimwe papa bateye papa nana niwe kabisa arabo icyo mfashije akaca akora nawe nk'umugabo juste maze gushika kuri etape ukagira ibindi n'ibindi occupation ndi mu jeune ndakenera kwambara koga kugira ane kuba hano heza urumva byose gashapo keza nkaka akanahaguriye Belle Chris nkamaze ibisavuga ngo akorera yambare miliyoni bashanga avuye mu Amerika none yako yaje akazanye muri Amerika narakamutumye Wada akajambo kanyuma woshikiriza ku bantu bose bakoresha abakozi swati ntibabahembe cyangwa bakabahemba bidakunze n'abantu bose bakoresha abakozi bakabahemba neza no kuba utibagiye no kubakoreshwa donc abakoreshwa bakorana n'abakozi n'ababosi babo mugabo ntibabahembe bon je novuga ko ntibashitse ivyo amasezerano ya je novuga ko iyo ukoresheje umuntu urabona ko abaje gukora kugira ngo aronke ubuzima bwo kubaho donc rero iyo aje gutanga inguvu nyinshi cyane ukasanga ntaco mumariye bisa nkaho mubumyishe kuko wewe abataye inguvu cyangwa umwanya byose kuri bwa buzima ukacu usanga ntaco ukoze urumva nawe donc ubumwishe ya kabiri rero nico gituma rero nje ndabona mwe ibyo bintu bireze mu TV cyane online ibyo bintu bireze cyane no kuri abantu mukoresha imbuga nimuvuge ngo no munsi ngo aba followers ngo bagabanutse ngo rango bice bigenda kuno oya no kuri novuga ko nimba amasezerano mwasiziranye ni mubandanye kujya nyene ikende naco hariho abantu benshi bazi ko wetu ngo ye gutakara byaravuzwe ngo urumva ngo ye mana yanje wetu ntazoja kubera ko jewe contrat benefice ni juru ndakurahiye abantu benshi bagoma bavuga ngo wetu uragize ingorane uzopfa imana izoguhana donc umaze kunshira urubanza wewe urumva ko utabarenza nyana byabwirizwa donc wishizemwe mbene igicumuro direct rero gusa nanaje kubabwira umunsi umwe ndakora interview ndababwira ati nukuri abantu bose nacomoje muri ma video mu mbabarire ubu ngiye gukora ibintu by'ijambo ry'Imana kandi wewe ruka mfise dread no kuri ko Imana na dread narabikuye ko herabe gishate nambara basha no kuri mu ndabe aratesa by the way herabe urushate nambara urazi bishenete je naho nambara kera narambara bishenete cyane kubyo bintu nabigiyemwo nk'ivyo kondera 6 hit orike naje kusanga ebana byamvuyemwo sanuka ndiko ndagororoka byari barandomeye muri eglise bajya basenga byo kukarago je no umuntu wa mbere apinga ya nuvuga ngo nakora bya wetu narapinga ngo ibintu byo kuvugushwa nibaho bandome ndiko acaza bajya bavugisha ngo wetu ngo ruzi ko ndakoze kuri wetu donc Imana ikiramvuga ko imbwa ati je ndakubabariye ariko ntagire ikintu kimuzosaba gukora kitajanye no kugoroka kw'Imana ecemira kandi wewe donc ikamvuga grosso modo yambwiye ati genda urabe muri Yesaya umurongo wa 42 Yesaya 42 umurongo wa mbere iryo jambo basha ryarampaye ikizere niyo byose ndiko ndacamwe numva umenga ntango na fisi ucu usoma ndagusavye urabahaye nabonye no cyo ubahaye baca usoma ndakwerekereye ko jewe nge tugiye kwica amajini urakoze witrika ndagushimira bon ndanaramukije na Beni cameraman Beni Sali sava okay reka nanje ndabashimiye mwebwe mwese mwa twari kumwe kuri mbuga za Ihuriro TV ya Deba Hamugisha nari kumwe na wetu Beni naho wavuze ngo jewe na Beni nakubwira igituma yavuye muri waka Benisha niyo kwemera Beni niyo kwemera niwe dukamera none ndamusenze mu ihuriro ndatwenza ahubwo none ndababaze ntavyo warutse ko akora mu ihuriro nabe nari je narinze kazoza kudukamera injuru y'ikisine bamwe none nawe yavuye kubera batamuhemba
none bon ndabizi nimba ibintu byari byiza ariko gumayo nk'abandi Beni urasubira sha muri waka ivyo nibiki dusubira inyuma. Okay reka basi ndabashimire sorry tariko turatera. Bamfate mu mugongo abantu babishobora. Okay yatangiye no kubivuga sorry je nariko ndafyinata na Beni sikumanisha. Kandi reka ndabashimire rero mwebwe mwese twari kumwe debaho mugisha behind camera ni Beni. Reka ndabasabe mumushigikire YouTube yiwe ni Charité ni wetu company we mu subscribe mu following kugira ngo muze muraraba amakomedi uburyo wanterera ntunze ndiko ndavuga wait kandi tumufate umugongo shatse umufate umugongo umutipe ari talented arakene support yanyu bon mumushigikire abo mu buryo yaba gupartage ibikorwa vyiwe yaba kumufollowinga ibyo byose kandi turanabibashimiye reka nanje ndabasezerere bye